Witwa nde? Masengesho Roti. Roti uriga? Wiga mu wakanga? Ngiye mu wa kabiri. Warabitoye none umwaka? None Roki vyagenze gute kugira ubitore? Wakoze iki kugira ubitore kwishuri? Namasoma indomi. Ikindi naco? Nakandika. Ikindi naco? Nakajana ipapuro kwa madamu. Ikindi naco? Tugasohoka gukina. Hama Roti, uhora ufasha abavyeyi dukorwa mama wawe cyangwa papa wawe? Nawafasha mawe. Mufasha iki? Kuvoma. Ikindi naco? Kukubona. Ikindi naco? Kujijombo. Roti, abandi bana ubahano yihe kugira bazoze barabitora kwishuri? Bajoje barandika. Ikindi? Bajoje barasoma indomi. Yes, bakunzi bandaho TV ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye kuri mikro nkuko bisanzwe muri kumwe na MC Andy, kuri kamera muri kumwe na Pumbaf cameraman David. Nkuko bisanzwe twagendera abana ikiganiro ni cyakindi ciwacu c'abandi gishika henshi giserukira mu gihugu cyose mu Burundi kigashika no mu mahanga hose. Citwa yaga mwana tugendera abana mu ruburuko turimwo tukabayimiriza kubaha impanuro nyinshi zibabuza bagakukumuza kumva byinshi muri aba bana. Turabaha ikaze muti bagiye kugira subscribe, like, share na comment kuri channel yacu ya Ndaho TV. MC Andy avec David Pumbaf cameraman. Yes sir. Itwa gute? Bintu ni Manafisto. Ibintu ni Manafisto. Meze neza. Bintu ni Manafisto. Urakome ubahe? Aho kujya gatanu. Kujya gatanu murinde? Aho kwiryo barabari cyo ngaho. Fisto uriga? Wiga mu wakanga? Wa kabiri. Fisto, mu warabitoye cyangwa warananiwe vugisha ukuri? Wananiwe bigenze gute? Jewe ku ishuri twako turiruka ikibasa kirane gasandagwa. Uco. Hama madama sangura ko amanota. None Fisto, ni ikihe kintu ugiye gukora kugira undi mwaka uzoca ubitora? Ngiye kigana nguvu kugira nzo bitore. Fisto, abandi bana mbananiwe nkawe ubahanuye iki? Ndibahanuye baza kugena inguvu baza bitore nka jewe. Jinako nani? Janvier. Janvier unasoma somo ngapi? La tatu. Ulibiwezaga au bilikushindaga? Nimewezaga. Ulienda somo ngapi? La 4. Janvier, ni ulifanyaga nini juu biweze huyu mwaka? Nimepiganisha nika maexamen nikakimbilia kwa jana nipate manota mazuri. Toa ushauri kwa watoto wenzako wenyewe bilibashinda. Unabashauri nini juu wengine mwaka baweze? Bache ugararizi kwa jua bakuru wanafanya banasikiza madami wao yanasema njoo wanakuwa wanaandika. Nashukuru Ndaho TV kutembelea sisi watoto. Witwa nde? Masengesho Roti. Roti uriga? Wiga mu wakanga? Ngiye mu wa kabiri. Warabitoye none umwaka? None Roki vyagenze gute kugira ubitore? Wakoze iki kugira ubitore kwishuri? Namasoma indomi. Ikindi naco? Nakandika. Ikindi naco? Nakajana ipapuro kwa madamu. Ikindi naco? Tugasohoka gukina. Hama Roti, uhora ufasha abavyeyi dukorwa mama wawe cyangwa papa wawe? Nawafasha mawe. Mufasha iki? Kuvoma. Ikindi naco? Kukubona. Ikindi naco? Kujijombo. Roti, abandi bana ubahano yihe kugira bazoze barabitora kwishuri? Bajoje barandika. Ikindi? Bajoje barasoma indomi. Mugire subscribe. Urakoze cyane. Witwa nde? Akimana Ale. Akimana Ale? Ale uriga? Wiga mu wakanga? Mu gatatu. Warabitoye cyangwa warananiwe? Naratoye. Wavuye mu wakanga uja mu wakanga? Navuye mu gatatu nja mu wakane. Wewe wakoze gute kugira ubitore none wewe? Narize n'umwete. Warize n'umwete? Nakahe kantu hanura abandi bana batabitoye kugira bazobitora undi mwaka? Bige n'inguvu. Bige n'inguvu. Ale. Una urizera kuzobitora undi mwaka uzoca uja mu wakane? Wavuye mu wakabiri uja mu gatatu? Navuye mu gatatu nja mu wakane. Undi mwaka urumva uzobitora kugira uje mu wakanga? Mu gatanu. Mu gatanu. Ale, mu gihe ubitoye mama wawe wabonye yavyakiriye gute cyangwa papa wawe? Barashimye cyane, barampaye n'agashimwe. Baguhe agashimwe nyabaki? Baranguriye amakaye, barangurira n'impuzu. Kandi nawe wararyohewe? Yego. Bisigura ko uzogubandanya ukora n'inguvu kugira bagabandanye bashima, bagabandanye baguha n'agashimwe. Twizere ko uzobitora.
Ale twabonye uraciye ubwenge bwira rero kubera irya ni televiziyo igendera abana izirababaza utuntu kugira bafashe sivyo ikabahanura abana badaciye ubwenge bakugira bace ubwenge sivyo. Bakunzi bandaho TV turabashimira ko mugendera abana. Mubandanye kugira subscribe. Ale tugushimire cyane sivyo. Watanze impanuro nyinshi ku bana nka wewe kandi bakeneye guca ubwenge kugira ejo bazokwiteza imbere sivyo none. Yego. Urakoze? Yego. Sawa, merci beaucoup. Tukaba tuhuye n'undi muvyeyi umwe mu bavyeyi aserukiye babana tuguma tumenya ko vyinshi ukungene bitwara ku mashure yabo tukabaha ndetse n'impanuro zishoboka kugira undi mwaka bavyitwaremo neza kuba babitwayemo nabi abavyitayemo neza bakomeze kuvyitwaramo neza. Turakura mukije mama. Na mahoro. Mumeze neza? Mufise abana bangahe mama nimba atari banga? Fise beshi. Bangahe? 8. Abana 8? Bose bariga? Ndibaza urumwe mu batubonye kuri tele tuko tuyaga n'abana ikiganiro bacita yaga mwana gica kuri televiziyo ya Ndaho TV ni ikiganiro gitanga impanuro ku bana cyane cyane nk'ubu turi mu buruhuko tukaba dushaka guhimiriza abana bafashe mwe bw'abavyeyi dukogwa bongere abananiwe kw'ishure tukabatera intege kugira undi mwaka babitore ababituye nabo tukabarushirizeho kubitora. Iki kiganiro wowe ucakiriye gute nka wewe nk'umuvyeyi? Icyo kiganiro ni ciza cyane. Nakaha kajambo woshikiriza Ndaho TV cyangwa indi mpanuro kumbure nimba ari ikintu twokongereza kugira ikiganiro kigende neza kurusha? Kugira ikiganiro kigende neza kurusha jewe akantu no basaba nuko mo kwita abana muri imisi bari mu biruhuko mukababa hafi mukababuza kwishingaga kuko hari abana usanga barimo barishingaga kuko ugasanga ntibegera abavyeyi ugasanga abavyeyi ntibabatuma batumike zamurabegera mu babe hafi cyo nicyo twobasaba kugira mubereke umuco mwiza nkuwo namwe mwatoye. Ndaho TV yariyumvira ico ciyumviro nimba ari ciza wagira kubashimira nimba ari nakibi naco kanagaya nta kibazo kubwa uvyakira nimba ari ciza washima ari kibi nawe ukagaya. Oya ni ciza cyane mwagize umugambi mwiza ahubwo mwami Yesu abaho umugisha. Tugushimire cyane muvyeyi. Murakoze cyane. Sawa murakoze. Sawa.